Ndasubiriye kubaha kaze nk'abanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Nabaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha, n'amakuru menshi cyane, n'amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Abarundi namwe abarundi kaze rero mubandanya mudukurikira, turabahaye kaze mu makuru yacu, n'amakuru ari buze gucimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura ibara riraguye. Urongora igisagara c'ubutunzi Bujumbura Jimmy Hatungimana asohoye itangazo ridahumuriza abanyagihugu b'u Burundi ku bibaye mu gisagara ca Bujumbura, ariko aragabisha ko ngo abajejwe umutekano botabara kubera ko ibimaze kubera mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura biteye ubwoba. Amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaha i Bujumbura biravugwa ko umugwi witwaje urwanisho wa M23 wamaze gushika mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura. Jimmy Hatungimana akaba asohoye itangazo ariko arasaba muri eta major ko ngo bokohereza abasirikare bo gucungera umutekano mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura, na cane ko umutekano woba umaze gutosekara. Ibi kandi bibaye mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu. Igihugu rero kikaba kigiye gufatwa amatekwa umukuru w'igihugu c'u Burundi atari mu gihugu, ni mu gihe yitavye urugendo rumuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu, aho bitavye inama rero igiye guhuza abakuru b'ibihugu vyompi kugira barabire hamwe kungene umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini woba uhagaze. Mu gihe rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragikukuruka mu gihugu c'u Burundi yishikana imahanga, umugwi wa M23 nawo wari uriraye ku kababa. Kuri ubu rero umaze gushika mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura. Hatungimana Jimmy urongoye igisagara ca Bujumbura yanditse itangazo ridahumuriza abanyagihugu b'u Burundi, agabisha ko mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura ibara ryoba rimaze kugwa. Asiguye ko umugwi wa M23 winjiranye n'indi migwi yitwaje irwanisho harimo nka Red Tabara. Aciye rero yandikira ikete muri eta major y'u Burundi agabisha abasaba ko umutekano mu gisagara ca Bujumbura wakongera ugasahirizwa, na cane ko muri iyi saha umaze gutosekara. Reka rero tubandanirize n'ubundi amakuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Tunyarukire mu ntara ya Rumonge, aho abarovyi ngaha nyene mu kiyaga ca Tanganyika bafise imyidogo ntangere. Mu ntara ya Rumonge abarovyi barasaba guhabwa imparati z'amato yabo kuko ngo haciye igihe kinini bararishe. Mu gihe haheruka kumenyeshwa ko atabwato buroba buzosubira kuja mu kiyaga ca Tanganyika budafise imparate ziburanga. Bamwe mu barovyi bamenyesha ko izo mparate ngo ziteba cane kuboneka, aho bamwe ngo bavuga ko bamaze amezi ashika abiri barazisavye ariko ngo bakaba batarazironka, bagasaba kuzihabwa vyihuse. Urongoye ikivuko ca Rumonge amenyesha ko ngo hari imparate zamaze kuboneka, zikaba kandi ngo ziriko ziratangwa, agasaba rero bamenye ngo amato banyene amato nyene ngo kuja kuzifata. Mu nama yahuje abarovyi n'abajejwe umutekano mu kiyaga ca Tanganyika kuri uyu wa 11 Ntwarante 2025, abo barovyi bavuze ko ngo bamaze amezi menshi batabona uko ubuzima bwabo bwogenda, mu gihe ngo bo kwankigwa kuja mu kiyaga kuroba, kandi ariho ngo baba bizeye igitunga umuryango wabo, narirya ngo bo barishe ariko batararonka izo mparate. Tunyarukiye mu makuru ariko aravugwa mu burimyi ngaha mu Burundi, mu gihe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko
wongereje ikiringo co kuriha amahera yo kugombora ifumbire aho cari guhera ku igenekerezo rya 13 ntwarante 2025 ubu congerejwe gushika ku igenekerezo rya 31 ntwarante 2025. Bamwe mu barimyi baridoga aho ngo bamenyesha ko irima rigira ikiringo caryo ico naco ngo kikagenera n'ifumbire bijana kandi ko iyo itevye ngo ataco iba iriko irafasha umurimyi. Amera nk'utanga akarorero umurimyi umwe atashimye ko kwivuga amazina yagize ati haracibonekeza ivyemeza ndishi bizwi nka reçu byabarihiye ifumbire mu gatasi gaheze mw'irima ry'umwaka wa 2025 batarayironka kandi ubu hariko harihwa abakeneye ifumbire y'irima ry'imeshi 2025. None mwumva agahombo ku barimyi kangana gate? Icambere hari abagumya barindiriye ifumbire barabura banduruka batera imbuto bacerewe atani ifumbire baronse. Ica kabiri barishe amahera yabo mu gatasi n'ubu ntiraboneka, bagasaba ko rero ifumbire yotangwa mu gihe cayo ataroko ngo bigahungabanya bakamara umwaka biteze ifumbire batazi ryari izobonekera. Amera kandi nk'uwunganira uwo murimyi undi nawe yagize ati nararishe ifumbire mu gatasi ntayo turaronka, ahubwo abafise ijambo rishika hejuru nibasabe hashirweho inzu z'ubudandarizo ku mazone twigurire nayo, ubundi ni nkaho bakoresha umutahe wacu mu gukora umwavu. Ico mwomenya rero nuko itangazo ry'ubushikiranganji ryasohotse kuri uyu wa 11 ntwarante 2025 isaba abarimyi batashoboye gutora ifumbire mw'irima ry'agatasi 2025 babandanya batora ifumbire barihiye nayo ngo abazoja gutora ifumbire canke ishwagara bagasanga ntabihari basabwa kudasubiza agatike muhira ahubwo kuyasigira umutanzi w'ifumbire nawe agaheza akabashira ku rutonde yongere amuhe agapapuro azokwerekana igihe izobonekera. Mu yandi makuru kandi ngo Uburundi buri mu bihugu 20 bibangamiwe n'ingaruka ziva kubiza n'isibe nayo abanyagihugu nta buryo ngo bukwiye bwo kuvyikingira bafise. Ibi rero bikaba byashikirijwe na Atanaze Nkunzimana umwigisha muri kaminuza akaba ndetse n'umuhinga mu byihindagurika ry'ibihe. Hari kuri uyu w'indwi ntwarante 2025 aho rero Uburundi bwifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya ibiza n'isibe. Ibiza yagarutse ko cane akaba rero ari imyuzurira ibangamiye igice kinini ca Bujumbura, Rumonge n'ahandi hamwe hibomoka vyibonekeza ku nkengero z'igisagara ca Bujumbura n'inzuzi zica muri ico gisagara mu Cibitoke hamwe ndetse n'ahandi mu gihugu hagati. Atanazi Nkunzimana avuga kandi ko hari n'ibindi biza. Reka rero n'ubundi tubandanirize amakuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi biravuga ko stade Intwari yawe yatanguye gushirwako umusezero nyene w'ikizungu uzwi nka synthétique. Iyi stade ishobora kugururwa icesi mu kwezi kwa Ruheshi, hakaba kandi n'ibirori byo kuyugurura. Iyi stade nyene
yo ikazokwakira urukino rwo kuronderera itike y'igikombe c'isi ruzohuza Uburundi na Kenya mu kwezi kw'icumi. Naho mu yandi makuru tuyabandanirije mu yariko aravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nuko gushika ubu Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akimara kubona ko umugwi wa M23 wigaruriye ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ico gice kikaba kirimwo ubutare n'amabuye y'agaciro byinshi cane, aca rero yihutira kugurisha. Biravuga ko yaciye yihutira kugurisha ubwo butunzi n'igihugu k'igihangange ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mukenyuro rero wa Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo urahambaye cane, ngo kuko naho yokwemera ibiganiro canke agaheba ibice bya M23 yigaruriye, ngo bitazomara akabiri bitarokwigarurirwa. Ibi kandi bibaye mu gihe M23 ibandanya ifata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu mukenyuro rero Perezida w'u Burundi wa Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bikavuga ko yoba yaramaze kurangiza kera. Nayo rero tubandanirije amakuru kubiriko biravugwa n'ubundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inyuma yo gufata Nyabyondo, M23 biravuga ko yoba yaraye ifashe Kashebere, aho rero ngo biboneka ko bahaye begereza cane Walikari isanzwe izwi nk'akarere gafise ubutunzi kama bwinshi, aho rero ngo hasanzwe hari n'ihinguriro rya mbere kw'isi ry'amabuye ya casterite y'Abanyakanada. Ubwo rero niko AFC ndetse na M23 yariko ishikiriza akajambo abenegihugu babizeza amahoro n'umutekano, bongera kandi babaremesha kubw'uburyo ngo bubi bari babayemwo kubwa Wazalendo ndetse na FARDC. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko, mu makuru muza gushikirizwa n'amasoko yacu nyine aba twohereje ijya nino mu mihingo itandukanye. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. mu fyonde sabone ndetse na mbakataje kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kwenye mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Imbonesha kure kandi ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Byari tekero n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza. Kadushozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.